yanje. Urugendo rwa Ortis Mart kwino ndirimbo Feelings vyari bimeze gute mu gutegura audio, mu gutegura video? Turashaka utubwire muri rusange Feelings yari imeze gute? Ya d'abord mereye kuri audio sinovuga ko byangoye cyane kuko nsa n'uwayikoreye muhira ngaha ni muhira na ninsanze ndahamenyereye ya ntivyangoye cyane audio ahubwo icaje kungora cyane ni video yayo. Umunsi wa tournage hari umukobwa twari twarisha amafaranga kugira aze kuza kwagitinga hama nyene amasaha ageze mudemu turamubura turavuga ati ariko indirimbo ni y'urukundo hategezwa kugaragaramo umukobwa nta gushiriyemo gusa mwaramubuze nyene aranyika nko anyikira mu gitanga nkaso telefone yashizemo akadege turamushaka turamubura ariko turavuga ati dutegezwa kwiyaranja nk'abantu b'abagabo indirimbo igaragaremo isanamu y'umukobwa niho twaciye turaba nyene abakobwa turabakonvenka birangira bemeye. Mwabakonvense gute? N'abakobwa mwizaniye? No, n'abakobwa twahuriye ahantu twari twateguye tuzagukorera tournage kuko nabona abantu baguma batembera turababwira ibisanga twawe nabyo turababwira ati twatuje muri shooting y'indirimbo ariko umukobwa twari twateguye yasivye kandi indirimbo niyi itegezwa kujamo umukobwa turabasaba mudufashe baranka ewana ariko birangira bemeye. Urabona muri abahungu nka batatu nimushobora kubwira ikintu umukobwa ngo birangire yanse hajya mwabatoya aho mwari muri Orti ya twabasanzeho kabisa turabakonvenka baremera niyo mpamvu ubona ariko ni sawa genda bishima uko byagenze kose sinari twashobora kwagitinga nkuko ndabona byarangiye ari neza cyane ariko bumve ko ivyo atari byo twari twateguye nizo ngorane rero nahuye nazo ndumva nta bindi audio yo yaroroshe cyane kuko iyo ukoreye ikintu muhira utegeza kugenda neza. IREBE FM iradiyo yacu IREBE FM umunezero wacu IREBE FM. Yes, nuko ni Ortis Mart turi kumwe mu kiganiro INGABIRANO YANJE. Ni Ortis Mart agarutse inyuma y'amezi 3 tumwakiriye, agarutse aduhaye indirimbo nana yitwa Feelings. Akaririmbo ubona neza yuko ewana gafite amateka menshi cyane gose. Yes, ni indirimbo Feelings aho ubona neza yuko yayikoreye muri IREBE Music hariya kwa Lily Every Pro niwe yanayigiriye mix and mastering neza turabona yuko ni Feelings yari ubwa mbere yari yaje nana Orti araza aratwereka umuziki we mushasha yise bwa mbere My Love hama araza turakora ikiganiro turamubwira ati Orti ni vyiza yuko worondera ku ayandi mikoro ugakora burya video ugakora n'indirimbo imeze neza ni nayo mpamvu umuntu ashobora gutera imbere nana burya ugumye mu ma video lyrics hariho ahantu umuziki wawe udashobora gushika ugumye mu video lyrics hariho abantu tabushikiriye cyane hariho abantu baba bifuza kubona baba bashaka kubagira ati uwo muntu afise ijwi ryiza nk'iryo uwo muntu aririmba neza nkuko ninde ariko iyo ushize hanze igikorwa ca video ukagishira kuri rubuga rwa YouTube hariho abantu bunguka biciye kuri iyo video yawe hariho abantu benshi bunguka biciye kuri ico gikorwa cawe uba ushize hagaragara. Ortis Mart Feelings yawe niyo ma feelings wazanye no mu kiganiro INGABIRANO YANJE niyo nabazanye kabisa no mu feeling Yes, nuko ni Feelings Ortis Mart turabona neza yuko ni indirimbo ikibazo cyane cyambere kirakira kitini indirimbo wanditse inspiration wayikuye hehe ni indirimbo wanditse uri mu bihe inja kwandika indirimbo yanje Feelings donc je kugira nandika indirimbo manza kuraba ibintu abantu tubayemo abantu babayemo na niba usumukunzi c'est vrai aragutera Feelings ariko Feelings sinibazo ko ari Feelings do mu Kirundi ni ibishobisho biri positive ntogira Feelings ibishobisho biri negative rero ndandika indirimbo iyo ndirimbo ushobora kuyiririmbira umukunzi wawe cyangwa se nawe akayikuririmbira ariko bawe umufise
rero muri iyi minsi ndiko ndandika indirimbo cyane z'urukundo kuko nivyo tubamo ndabizi namwebwe nk'aho murafise abakunzi nawe kamwe muramufise jewe ingorane gute bro naraboneka oyaha yarabonetse ahubwo sinzi ko tinya kubivuga kuri radio ariko naraboneka burya biragoye uriko kiciruka ku mahera ariko rero umurondere bro urabona iminsi ni myinshi agira mufise orti of course ndamufite ariko aratwumviriza sinibaza ariko naye namubwiye ko nza kuba ndinga peut-être ariko aratumva ni Orti Smart atubwiye neza yuko ni indirimbo uriko urakora ku ndirimbo zijanye n'urukundo mwa bino bihe mbega kubera iki kwiyumvira gutangurira ku z'urukundo gutangurira ku ndirimbo z'urukundo bwa mbere nanje deja ndi mu rukundo niyo mpamvu navuze ati reka ndirimbe indirimbo z'urukundo cyane kuko ndabirimo hariho n'uzo kwinjira mu rukundo kubera yifashije za ndirimbo zanje ubundi indirimbo zanje ni nk'ama episode kuko nimba iya mbere nayise my love donc wa mukunzi wanje nyene niyo yagarutse ubwira kabira ntera feelings n'ubu indirimbo ya gatatu ndabizi izoba ijanye muzokumva ko ari indi episode ya gatatu wazoca gutera umubabaro navyo vyoshika kuko ntawamenya ariko muzovyumva yes nuko utubwiye yuko ari ama episode bwa mbere wararimbye umukunzi wawe my love ubona waraguteye feelings ubu nazoca kugira ikiga Orti ariko sindirimba true story ni mumva naririmbye yuko nahebwe ariko hatazoba ari jewe azoba ari uwundi muntu kuko bibaho ari gihe usanga uzoba wahebwe kuko bwije abakobwa baraheba aba boyfriend babo rero niyo mpamvu mu kwandika indirimbo ntandika true story yanje mbanzi yuko abantu babibamo hajya burya ntizosanga ari we yaguhevye navyo bibaho ukuvuga rero ushobora kutwandikira ikurikira feelings yaguhevye urugendo rwa Orti Smart kwino ndirimbo feelings vyari bimeze gute mu gutegura audio mu gutegura video turashaka utubwire muri rusange feelings yari imeze gute d'abord mbereye kuri audio sinovuga ko byangoye cyane kuko nsa n'uwayikoreye muhira ngaha ni muhira na ninsanzwe ndahamenyereye ntibyangoye cyane audio ahubwo icyaje kungora cyane ni video yayo umunsi wa tournage hari umukobwa twari twarisha amafaranga kugira aze kuza kwagitinga hama nyene amasaha ageze mudemu turamubura turavuga ati ariko indirimbo ni y'urukundo hategezwa kugaragaramo umukobwa nta guciriyemo gusa mwaramubuze nyene aranyika nko anyikira mu gitanga nkaso telefone yashizemo akadege turamushaka turamubura ariko turavuga ati dutegezwa kwiyaranja nk'abantu b'abagabo indirimbo igaragaremo isanamu y'umukobwa niho twaciye turaba nyene abakobwa turabakonvenka birangira bemeye mwabakonvese gute n'abakobwa mwizaniye abakobwa twahuriye ahantu twari twateguye tuzagukorera tournage kuko abona abantu baguma batembera turababwira ibisanga twawe navyo turababwira ati twatuje muri shooting y'indirimbo ariko umukobwa twari twateguye yasivye kandi indirimbo niyi itegezwa kujamo umukobwa turabasaba mudufashe baranka ariko birangira bemeye urabona muri abahungu nka batatu nimushobora kubwira ikintu umukobwa ngo birangire yanse hajya mwabatoya aho mwari muri Orti twabasanzeho kabisa turabakonvenka baremera niyo mpamvu ubona ariko ni sawa genda bishima uko vyagenze kose sinari nzi ko ashobora kwagitinga nkuko ndabona vyarangiye ari neza cyane ariko bumve ko ivyo atari byo twari twateguye nizo ngorane rero nahuye nazo ndumva nta bindi audio yo yaroroshe cyane kuko iyo ukoreye ikintu muhira utegereza kugenda neza yes ni Orti Smart turi kumwe ni Orti Smart atanguye urugendo rwiwe rw'umuziki Orti Smart urabona yuko uzoshika kure nizo ndoto man ndifuza kugera kure cyane challenge zo mu muziki ntiziragukoma ku buryo uvuga ati ubundi ujya muntu yinjira muri music agahorana challenges zibi zikasha zimudekuraje nawe aba yavyinjiyemo atabikunda ubundi ugiye mu kintu utegerezwa guhura na comment zibi ziguca intege uvyitayeho nawe ucugwa down
utegerezwa rero gufightinga ugapambana na zijya comment uriya muntu yakomanse yuko ibikorwa vyawe ari bibi gerageza umuryohere mu ndirimbo ikurikira ukora ibintu nawe bituma yishima niyo mpamvu rero je commentaire zibi ntizinci intege kabisa ahubwo zintera gukora cyane. Yes, nuko ni Ortiz Smart asohoye indirimbo Feelings. Ortiz Smart indirimbo Feelings uri kwironka ko feedback zimeze gute, bariko bakubwira gute muri rusangi abantu bakurikirana umuziki wawe? Feedback ni nziza cyane kuko na commentaire kuri YouTube channel yanje ni nziza, bantera courage, nta comment ndabona zibi, ariko nubwo nozibona nababwiye ko ntashobora kuzitaho. Aho mbaye abamaze kumva indirimbo yanje barambwira bro indirimbo ni nziza, courage, ibintu nyine nanje nkumva ndagiye muri mood yo gutuma vuba cyane cyane abakomezindi. Yes, nuko ni Ortiz Smart tubona neza yuko ashize indirimbo Feelings hands. Ortiz Smart director mwakoranye, director yitwa gute? Director yankoreye iyo ndirimbo yitwa Amy Smith. Nawe ndamutaje cyane hari ndaza ariko aratumva. Kubera iki gukorana na Amy Smith? Ubundi umuntu akorana ikintu n'umuntu yiyumvamo. Kuba na ubwa mbere nkikora indirimbo kuba nariyumvire ko nokorera ngaha mu IREBE Music, nuko numva yuko twahuza cyane. For the first time nabanje kuza kuvisita riri, ndabona studio akoreramo, turaganira ndumva n'umuntu wa fresh. Rero n'uwo mu director twabanje guhura turaplaninga ko dushobora gukorana, ndumva nibye hama tuza gukorana, mbona ibintu ni sawa cyane. Ubundi ibintu byose mba nabanje kubipanga, nabanje no kubigerageza. Sinde wa muntu aja yumva ngo studio runaka bakora neza nkaca ngenda ntwaye indirimbo ngo ngiye gukora, no, ndabanza nkagenda kwaraba tukavugana nkumva ko bakora hama nkaca ngenda ntwaye project. Ariko tukiraho nyine Ortiz abantu bakora neza burya barashikana igikorwa cawe kure. None gute ushaka yuko Feelings ishika kure ukoranye na Amy Smith? Turabona yuko Amy Smith nego ni director ariko ishusho yatanze muri Feelings nibaza yuko hariho ibindi vyigwa akeneye. Mbega Feelings ubona ushaka kwigera hehe mu gihe uri kurakorana na director nka Amy Smith agikenewe ivyigwa? Ubundi natwe ubwacu tuba tukiri down, nta mpamvu yo guca tuja ku zindi level zinini ya kuko amafaranga ni ikintu cya mbere kigoye. Foke mpiga ubu turi mu rugero rumwe, ubundi nyene n'abarundi barayamaze ngo zikera ubwo bireha. Niyo mpamvu narondeye Amy Smith kumbure ubutaha ndazi tuzoba twateye imbere, dukorane n'abandi bantu bavyumva cyane. Kumbure nabo hari gihe bazoba bongereje ubumenyi tukabandanya dukorana. Yes, nuko yari Ortiz Smart twari kumwe mu kiganiro INGABIRANO YANJE. Reka tugushimire Ortiz Smart kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ndabashimire cyane namwe mwatwizeye muradutuma ko ngaha kuri radio. Imana bampera umugisha cyane. IREBE Fm.